intara nshasha ya Gitega yarahereje urumuri rw'amahoro intara nshasha ya Buhumuza aho ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 23 Munyonyo umwaka wa 2024 urumuri rw'amahoro rwasohokeye muri komine Gitega intara yagutse ya Gitega rwinjirira muri komine Butaganzwa intara yagutse ya Buhumuza. Urumuri rw'amahoro rwaciye rutangura kumurikira ibikorwa by'ubwubako rw'ishure shingiro rya Nyaburondwe komine Butaganzwa intara nshasha ya Buhumuza. Buramatari w'intara ya kera ya Ruyigi Emerasienne Tabu akaba yamenyesheje ko intara itekanye, acahamagarira abenegihugu kuzoja mu matora ya 2025 batuje kandi baze birinde ibihuha. Epipode Baranyikwa asanzwe arongoye intwara rumuri yaciye ashikiriza ubutumwa bw'umukuru w'igihugu buherekeza urumuri rw'amahoro aho yasavye amakomine yagiye hamwe muri yandinganizo shasha ko boja hamwe bagakorera hamwe mu bumwe. Yahamagariye n'abenegihugu kuzotora indongozi mboneza. Agira ati twimirije ibihe vyiza, ibihe vy'amatora yo kwitorera indongozi. Mu civuga rero turungikanye agira ati abarundi kwitorera indongozi zizodushikana ku mbona kazoza y'igihugu cifashe muri 2040 kandi giteye imbere muri 2060. Aha rero agira ati amatora turiko turayinjiramo tubategure neza. Igisabwa rero ni iki ku ndongozi cane cane sanzwe zirongoye y'abintara yaba amakomine canke ibindi bisata, kwereka neza abenegihugu indongozi zikirebutse, indongozi ziciye ubwenge, indongozi zishobora kuja imbere y'abandi zikabigisha mbere zikabitangira kugira ngo dushobore gushikira rero yambana kazoza igihugu cifashe kandi giteye imbere. Siriake Nshimirimana icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yari yaje kwifadikanya n'abenegihugu kwakira urumuri mu ntara ya Buhumuza. Yasavye abenegihugu gukora no kumvira indongozi bitoreye. Ibi rero kugira ngo tubishikeko bisaba ibintu bibiri. Ubwa mbere nabivuze ni ugukora, ubwa kabiri ukumvira indongozi ziza zibaha impanuro zibibutsa ibyo mutegerezwa gukora. Ibyo nimwabikora nta nkeka yuko 2060 hazoba mu myaka 10 iri imbere, 2040 akaba myaka 5 iri imbere. Mwomenye ko iyo ntara igize iya kane muri zitanu zigize Uburundi urumuri rw'amahoro rumaze kugendera. Iradiyo televiziyo RTBB n'ijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.